ibi bikorwa umuntu yakoze akazi akiri kuva kera kuvuga yuko yarashoboye kugenda ibihugu arondera ubuzima muri uko kugenda mu bihugu rero hari ikigo yahuye naco nk'iki cyamubereye umugisha ico kigo rero nawe aravuga ati nukuri jewe hamwe Imana yontera iteka nanje ndifuza yuko nokorohereza abarundi bakama basanga ibintu ahantu hamwe nkuko nanje nza ngaha nkasubira kuja ahandi hantu ufata indege nsubira i Bujumbura nije kurangura ico kigo rero cari mu gihugu c'Ubuyapani cyitwa Tokyo Market nawe rero Imana imushikanye ahano aravuga ati imwe nemera kandi nukuri yarabishikanye.